imbuto akabiba, Mana niwe umuha kwimbura akagira umwimbu, akagwiza ibigega vyiwe agashira mu bigega, niwe utuma bishoboka, niwe utuma bironkeka, niwe utuma Mana ukora aronka akaryo, niwe wugurura imiryango mishasha, niwe uzana amakontra mashasha, niwe uzana promotion mu buzi bw'abantu bawe, niwe utuma bamwe baronka ubuzi bushasha, bamwe bakaronka n'ubuzima batari babereye cyane kurusha abandi, ariko kubera faveur yawe ituma ibintu bishoboka. Mana turihanga ryemera ibitangaza, turihanga rigendera mu bitangaza vyawe. Ibitangaza vyawe Mana turabibona, bikadutuma tubaho, bikadutuma tuje imbere. Iterambere Mana turiyizera kandi turemera ko iterambere ritava ku buhinga bwacu gusa Mana yo mu ijuru, ariko kandi iterambere ryacu riva kuri wewe, riri dirige, riri orchestre, riri coordonné. Ni wewe Mana, ni wewe soko ry'iterambere ryacu, ni wewe Mana udutungisha, ni wewe uduha ivyankenegwa, ni wewe utwambika, ni wewe udushariza, ni wewe Mana yo mu ijuru uduha Mana ivyankenegwa, ni wewe uduha kuba umugisha ku bandi Mana, tukaba bakemura ibibazo, tukaba Mana yo mu ijuru mu basista pana bari assiste. Nasenze Mana muri uno mwaka, sengera ishengero ryawe, nsengera abantu bawe, aho Mana yo mu ijuru bamwe bariko baragutangira, aho bamwe Mana yo mu ijuru bafise umutima wo kugutangira, bafise ubwizigirwa Mana mu kugutangira kwabo, badakengera Mana yo mu ijuru, batanegrija instruction zawe Mana ziduhimiriza gutanga no gutanga ibyacu mu nzu yawe. Ndasenga Mana yo mu ijuru ngo bene uwo muntu wese Mana yagize umutima, afise umutima wo kugutangira, ndavuze Mana ngo mu izina rya Yesu Kristo amasezerano yose azirikiwe kwishikanwa amushike ko mu izina rya Yesu Kristo, amasezerano yose aherekeza ishikanwa Mana, kuko ari wowe washinye Mana ko iyo tuza ku gicaniro tugutangira Mana, ico wavuze cose camagitekeye kandi kizigamye kuri twebwe, kitubikiye ubutunzi budasanzwe. Ntaco wavugiye ubusa, ijambo ryawe ryose ritekeye ubuzima, ijambo ryose wavuze riherekejwe n'ubuzima, ijambo ryose wavuze Mana ririmo ubuzima no kugutangira. Amafaranga yacu Mana twumvira ico wavuze birimo ubuzima, bizana umugisha ku buzima bwacu, vyagura imbibe zacu, bituma ibyacu bizigamwa Mana. Ndasenga ngo mu izina rya Yesu Kristo abantu bawe uyu mwaka Mana, aho bagutangira, aho batanga ku vyabo, urushirize kubagirira neza, urushirize kubazigama, urushirize kubashoboza, urushirize kubagwanirira intambara badashobora kwigwanirira, urushirize ko intervena ku bijanye n'ivyabo, urushirize Mana kubatera guprospera mu bijanye n'ubutunzi bwabo, kuko uri Imana yifuza ko abantu bawe baprospera. Ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo, reka ikiganza cose Mana uyu mwaka kizotumbera Mana guhezagira inzu yawe Mana, kigira umugisha, abantu bawe bagwire, abantu bawe batangazwe n'ibikorwa vyawe, abantu bawe bakunezererwe, bagushingira intahe, abantu bawe bazana amashikanwa y'ishimwe y'intahe y'ibikorwa bihambaye kurakora ku buzima bwabo Mana. Turaguhaye ishimwe muri kino gitondo, turagushimiye Mana ishikanwa ry'umuntu wese hano hantu, izina ryawe nirihabwa icubahiro ubu n'ibihe bidashira. Abantu b'Imana bavuge ngo amen, amen, amen. Imana ibahezagire mwese, ibagirire neza, mushikanira Imana. Turahaye ikaze mwese, turahaye ikaze abasangwa, turahaye ikaze abashitsi bacu badasanzwe basengera hano, ariko uyu munsi bashimye kwifatanya natwe. Ndizera ko mpemu yera yariwe yakurongoye kuza hano kugira ngo tubane, kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana muri kino gitondo ciza. Ndashimira Imana igira neza, ndashimira Imana itugirira neza igihe cyose, kandi ndaryoherewe ivy'Imana igomba gukora muri uno mwaka. Muri uno mwaka dufise vyinshi bifatiye ku vy'Imana iriko iratubarira, bifatiye ku aho Imana iriko iratwara ubuzima bwacu. Uyu mwaka dufise vyinshi tugomba gusangira namwe, uyu mwaka dufise vyinshi tugomba gutambukiramo, tuzogenda tubamenyesha. Ariko kandi muri make ndavuze ngo uyu mwaka ukubere mwiza, uyu mwaka ubu udasanzwe ku nzu yawe, uyu mwaka ubu udasanzwe ku muryango wawe, ku ruvyaro rwawe. Uyu mwaka Imana ikwishure. Haleluya,
Haleluya. Amen. Abo twari turi kumwe mu makesha ntarinze kubigaruka ko baravuze ko Imana iturongoye muri uno mwaka gusangira kuri iri jambo tubahimiriza canke tubexhorta gushinga imizi yacu muri Kristo Yesu kandi gusubira kugenda muri profondeur. Ariko kandi uko twari ko turavuga kuri uyu munsi uheze canke ku le premier twaravuze yuko ubwiza bw'igiti ntiburi kuri surface, ubwiza bw'igiti canke inkomezi z'igiti saya mamuscle gifise mubona yo hanze, ariko inkomezi zacu ziboneka ziri determine n'inkomezi zacu zitaboneka iri mu mizi. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ubunini bw'igiti n'ubukomezi bw'igiti n'ingene gitanga gatutu ntibihagaze kuri ivyo tubona, ariko bihagaze ku bitaboneka, biri bwina, biri mu mizi. Yesu ashimwe cyane. Rero ico dushirako akamaro canke ico dushira imbere sibisayangana, sibiboneka, singe n'abantu batubona hanze, ariko ivyo tugiye gushirako inguvu muri uno mwaka ni vya bindi bitaboneka, kugenda ibwina, kugenda kure. Uko imizi y'igiti rushiriza kuja kure muri profondeur, kihakura imfungurwa, kikahakura amazi atari kuri surface, kandi amazi atari adashikirwa n'ikintu cyaco cyose, bigatuma ubwiza bwacu n'inkomezi zacu birushiriza kuboneka. Nawe w'uyu mwaka ndakwipfuriza ngo ugende ibwina. Bwana sifiwe sana. Ugende muri profondeur, ugende kandi kure, ugende gupwiza. Ego waramenye Yesu, ego waramenye Imana, ego waratahuye ibintu kanaka, ariko kandi nturaheza. Imana yacu ni vast, Imana yacu ni nini, Imana yacu iri mwidamba, iri bwina. Subira kandi urungike ubuzima bwawe kure, ugende kurondera ivyo utaramenya kuri yo, ugende kurondera ivyo kugufasha biri muri yo, binyegejwe muri yo. Haleluya. Ibinyegejwe, ibibitswe, ivyo yakubikiye, ariko kandi bisaba yuko hari ahantu ushika kugira ngo ushobore kubihabwa. Yesu ashimwe cyane. Ikindi uretse ko iri jambo twariganiriye ko mu buryo bw'impanuro canke exhortation Imana iduha muri uno mwaka, ariko iri jambo Imana yararimpaye kandi mu buryo novuga nka profesi ku buzima bw'abantu, aho Imana yantahuje kandi irambwira ko hariho abantu ubuzima bwabo bwashinzwe muri Kristo igihe kirekire. Imana irambwira ngo bene abo muri uyu mwaka n'umwaka wabo wo kumera, n'umwaka wabo wo kubona ivyama mu buzima bwabo, n'umwaka wawe wo kubona inyishu y'Imana, n'umwaka wawe wo kubona igitangaza c'Imana, n'umwaka wawe wo kubona acceleration mu bijaye n'ivy'ubuzima bwawe, mu bijaye n'iterambere ryawe, mu bijaye no kunesha kwawe. Hari ab'Imana igiye guha umwimbu waho bashinze imizi yabo kera, hariho abagiye kwakira bishasha. Yesu ashimwe cyane. Hari abivyabo bigiye guhinduka mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Hari abivyabo bagiye kubona inyishu z'Imana zikabatangaza, bakamenya ngo iyi ni Imana, nta muntu yobikora, iki ni gikorwa c'ubumana. Yesu ashimwe cyane. Rero uyu mwaka ndaryohewe cyane kuba kandi muri iri jambo. Ni umwaka numva ko ari umwaka wa revelation irenze, kwinjira kuja muri profondeur, kwigishwa bishasha n'Imana, gutahuzwa bishasha n'Imana, kuvugana n'Imana. Haleluya. Kandi kudekuvra, haleluya, davantage Imana yacu, kuyimenya kurusha uko tusanzwe twari tuyizi. Uyu munsi shaka gusoma passage ihagaze mu Bakolosa igice ca 2, niwo murongo duhagaze ko cyane, ariko kandi ngomba gusoma guhera hejuru. Colossiens chapitre 2 verset 1 kugeza kuri verset 7. Ndagomba ko mumenya ukuntu mbagwanyira intambara mwe n'ab'i Laodikiya n'abatarankubita ijisho bose uko bangana, kugira ngo imitima yabo ireme, kuko bamatanirijwe mu rukundo, ngo bahabwe itunga ryose ryo gutahura atamazinda, babone kumenya ibanga ry'Imana niryo Kristo, muri we niho itunga ryose ry'ubwenge no kumenya ryahishijwe. Mvuze ivyo kugira ngo ntihagire ubahendagirisha amajambo y'inyosha, kuko naho ntari kumwe namwe ku mubiri, ndi kumwe namwe ku mutima, nezerewe kandi mbona ugushira hamwe kwanyu kwiza no gushikama mu kwizera Kristo kwanyu. Nuko nk'uko mwakiriye Kristo Yesu umwami wacu, abe ariko mugendera muri we, mushinze imizi muri we, mwubakwa muri we, mushikamishijwe n'ukwizera nk'uko mwigishijwe, murushiriza gushima. Haleluya. Amen.
ndashaka kugira ngo twumve gatoya ico Paulo ariko arabwira iri shengero ry'Laodikiya canke yandikira ishengero ry'Ikolosayo. Aya n'amashengero abiri yandikiye ku murongo wa mbere. Aya n'amashengero Paulo yari yarashoboye kuvyara, ariko siwe gusa yarayavyaye ayasigamwa abarongozi. Aya mashengero uko ari abiri yari afise generation ya kabiri y'abakijijwe uretse abo Paulo yarungitse nk'abigishwa. Abo bantu Paulo yari yararungitse muri aya mashengero bari baravyaye abandi bana mu gakiza, ariko aba bana bashoboye kuvyara mu gakiza ntibari baramenye Paulo, ntibari bamuzi Paulo, ntibari bwamubone, ntibari bwahure nawe. Rero bagira igihe kidasanzwe aho abandikira ashaka nabone kugira ngo abonse canke abumvishe, uravyumva ico yibaza. Nico gituma yanditse ikicete kuko atari bwashobore kuza. Nico gituma umanutse pfo mu byo twasomye avuga ngo ndi kumwe namwe mu mpwemu, kuko atarashoboye kubana nabo physiquement. Bamwe muri abo bantu Paulo yari karandikira ntibari bwanamubone, ntibari bamuzi, baramwumva. Abandikira rero ikicete c'Abakolosayo. Akibandikiye arababwira ati ndagomba ko mumenya ukuntu mbagwanira intambara. Aravuga ati ndagomba ko mutahura uburyo namwe ndabikoreye, naho tutazinanye, naho mutarambona, naho ntarazi wanyu physiquement mumbone mu buryo bugaragara, ariko narabagwaniye intambara. Izi ntambara Paulo yari karavuga yabagwaniriye zari intambara zo mu buryo bw'impwemu, ingene yabikoreye mu masengesho, ingene yikorera ubuzima bwabo mu buryo bw'impwemu, yashishikara kumva intahe zabo, akumva ivyo Yesu ariko arakora hagati muri bo, ariko akarushiriza kubasengera, kuko Paulo nk'intumwa yari afise amaso y'impwemu, kandi muri uko kugira amaso y'impwemu yashobora kudiserana canke akarobanura, akabona amashengero amwe muyo yavyaye canke yavyawe n'abana biwe, yashobora kumenya intambara bariko baracamwo. Yashobora nk'umurongozi wese no kubona intambara zabo ziri imbere zitarabashikako, Paulo akazibona ziriko ziraza, akazibateguramwo, akabandikira ababurira, kuko yashobora we kubona no gutahura ibintu bo badatahura. Rero yandikira aya mashengero abiri arababwira ngo ndagomba mumenye. Ni kete ririmo urukundo, ririmo umutwaro, ririmo umwitwarariko, ariko aravuga ngo ndagomba ko mumenya intambara ndabagwanirira. Ndagomba ko mumenya yuko kuvyanyu sinicaye, uravyumva, ariko ndiko ndagwana intambara. Intambara yo mu buryo bwo gusenga, ntiyagwana intambara y'ibigwanisho vy'umubiri, ariko yagwana intambara yo gusenga. Uravyumva, asenga kugira ngo babe preserve, kuko evolution yabo mu gakiza yari kiragenda neza. Mu mirongo twasomye ejo, twasomye uyu munsi ahatumanuka mu byo Fisto yadusomeye, Paulo aranadekriva situation yabo akavuga ngo narakunze. Uravyumva kumva amakuru y'urutonde ruri muri mwebwe. No kuvuga ngo iyi ni église, contrairement y'ama église amwe Paulo yagiye yandikira, ni ishengero Paulo atandikira ariko arakosora ama désordre spirituel canke ya doctrine. Ntiyariko arakosora, ntiyariko arababwira amakosa barimwo, ariko ni kete ryo kubatera intege no kubabwira ko basengera. Ariko uretse ko bari bameze neza muri iki gihe, Paulo yari karabona ibintu biriko biraza mu buzima bwabo bitari vyiza, bishobora kudetwiza ubuzima bwabo. Arababwira ati rero ndagomba ko mumenya ukuntu ndabagwanira intambara hamwe n'ab'i Laodikiya. Uravyumva, nabo ntarakubita ijisho ryose uko mungana, kugira ngo imitima yabo ireme, kuko bamatanirijwe mu rukundo, ngo bahabwe itunga ryose ryo gutahura atamazinda, babone kumenya ibanga ry'Imana niryo Kristo. Muri we niho itunga ryose ry'ubwenge ryo kumenya ryahishijwe. Yesu ashimwe cyane. Hariho amajambo nshaka ko mwumva Paulo yakoresheje, kandi numva ko ari amajambo muri iyi teme yacu muri uno mwaka nzovuga ko cyane. Uravyumva, n'amajambo avuga ubwenge, itunga, sagesse, intelligence, mystère, trésor. Uravyumva, aya n'amajambo Paulo akoresha muri iki gitabo avuga igituma basengera, avuga ico abipfuriza.
kugira ngo imitima yanyu ireme ibe konsole, kuko bamatanirijwe mu rukundo ngo bahabwe itunga ryose ryo gutahura atamazinda. Iyo turiko turavuga gushinga imizi muri Kristo Yesu, ndagomba utahure yuko muri iyi exhortation Paulo ariko aratanga imbere yo kuvuga kuri uyu murongo w'indwi ariwo duhagazeko cane, avuga ikintu gikomeye ngo kugira ngo imitima yabo ireme. Ubwa mbere na mbere icamutumye abandikira yagomba kuba konsola. Iyo abantu bari mu rugendo bajana n'Imana barakenera kuremeshwa, kuko baba bafise intambara zitandukanye, baba bafise ibibagwanya bitandukanye, baba bafise ibyo bariko barahangana bitandukanye, baba bafise amasezerano biteze amwe ameze nk'ayatevye gushika. Haba hakenewe ko abantu bagira gute, baremeshwa. Uravyumva? Ni ukuvuga ngo ni igitabo, ni lettre yabandikiye ya consolation. Ikigira kabiri yabandikiye muri iri kete, yabandikiye ikete avuga kugira kubijanye n'urukundo. Uravyumva? Ngo kuko mumatanirijwe, uravyumva, muri Kristo. Avuze ngaha ku murongo kugira ngo imitima yanyu iremwe, kuko ngo bamatanirijwe mu rukundo ngo bahabwe itunga ryose. Bamatanirijwe mu rukundo. Uravyumva? Aha Paulo yariko amansiona canke yerekana urugezo rwabo rwo gukurikira Imana, urukundo rwabahuje muri Kristo Yesu. Uravyumva? Asurinya caractère yo gufatana kwacu. Ikidufatanya n'ikihe nk'ishengero? Ikigomba kuba kidufatanije n'ikihe? Niyihe intérêt suprême igomba kuba idutumye no munsi dufatana nk'ishengero canke dugira urugendo canke tujana nk'abantu b'Imana? N'urukundo dusanga muri Kristo. Umuma wese ku gatwe kiwe amaze kunywana na Kristo, akexperimenta urukundo rwa Kristo, Kristo adushira mu mubiri wiwe, akadufatanya n'abandi muri urwo rukundo, tukanywana muri urwo rukundo muri Kristo Yesu. Tukaba tutari mu affection ya yandi superficielle, amwe yo mu bisagara, amwe yo gutwenga tudatwenze, amwe yo gusuetana utujambo kubera ariko bigenda, ariko hakaba hariho urukundo ruri profond. Ubwo nagone ntirushoboka igihe tutariko turaruharahura muri Kristo Yesu, akaba ari warutwandukiza, ku buryo relation zacu ziba zirimo urukundo rwa vrai, ruri authentique, rudafise agasembwa, rudafise ibintu novuga biri falsifié, urukundo rwa vrai. Ikindi ca gatatu yabandikiye muri uyu murongo nyene wa kabiri, aravuga ngo kugira ngo babone kumenya ibanga ry'Imana, kugira ngo tubone kumenya ibanga ry'Imana. Mu Gifaransa, abafise Bible y'Igifaransa ndibaza ko bavuga ngo kugira ngo bashobore kumenya le mystère de Dieu. Haleluya. Le mystère de Dieu. Kugira ngo bashobore kumenya ibanga ry'Imana. Iki ni icifuzo c'intumwa. Uravyumva ko abantu bagira iri banga ry'Imana. Hagomba kubaho urugezo aho dutahura mystère de Dieu. Paulo bivuga mystère de Christ. Ndashaka agafaransa kwe. Agafaransa. Colossiens. Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Bwana sifiwe sana. Bwana sifiwe sana. Alléluia. Qu'il soit enrichi d'une pleine intelligence. Qu'il soit rempli enrichi d'une pleine intelligence. Yo, Imana imfashe vraiment. Uyu mwaka Imana impe gukomunika mwumva ivyo mvuga. Hari igihe numva umenga je sinzi kuvuga kwe. Uravyumva? Ariko mpwemuyera abampere gutahura ivyo turiko turavuga mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Ndumva ngomba kudependa davantage kuri esprit y'Imana kuba convaincre, kuzana conviction. Ejo mu bantu bakijijwe hari wahagurutse arashinga intango je ngo munahora nza muri live center ngo nkaza, yari umuntu nyene aboshwe n'agacupa niko aradushingira intahejo, ati nkagerageza kumviriza ivyo pasteur avuga, nkamwumviriza ngo yigisha ngo ariko aravuga nkumva sinumva ivyo ariko aravuga, ngo nkavyumviriza ngo sindabitahura, ngo ariko agira heze ngo nkaca ndavyumva. Yo ndavuga nti Imana ishimwe basi. Yo. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe. Ndizeye ko ngira mpeze uraza kumva ivyo ndiko ndavuga. Haleluya. Mutungishwe no kugira ubwenge bwo gutahura
itunga canke gutahura itunga ry'Imana. Reka ntraduise. Enrichi d'une pleine intelligence. Mutungishwe no kugira ubwenge bwose kugira ngo mushobore kumenya ibanga ry'Imana, mystère de Dieu. Iyo tuvuze ngo mystère canke ibanga ry'Imana, tugomba kuvuga ibintu byari byaranyegejwe aho hari kera, kuko kuva kera abaprofete bose ba kera hari ibintu batigeze bamenya, ntibigeze batahura neza ibijanye n'urupfu rwa Kristo, ntibigeze batahura neza ibijanye no kuzosukwa kwa Mpwemu Yera ku bantu bose, ntibigeze bavyumva neza iyo concept, ntibigeze bayikapta, kuko hari igihe ubwenge bw'umuntu budashobora gutahura ibintu spirituel, kuko ibintu spirituel bisaba yuko ari Mpwemu w'Imana abigutahuza. Kandi aba bantu ba kera ntibigeze batahura ibanga rya Kristo n'abanyamahanga. Abantu ba kera ntibigeze batahura, kuko Ancien Testament iherana n'igihe ca Yesu, ntibigeze batahura no gushika ku ntumwa za Yesu. Bamwe baracerewe gutahura ibanga ry'Imana rizoha accès ku gakiza no gushika ku banyamahanga, abo bita les gentils, aribo batwebwe, aho natwebwe twahavuye dukizwa. Ariko muri plan n'ivyo abaprofete batahura mu isezerano rya kera, ntibigeze basobanukirwa yuko agakiza kazoshika mu Banyafrika, kagashika mu Baasiatike, kagashika mu mahanga yose, kagashika mu matribu yose. Ntibigeze babisezisa, ntibigeze bavyumva. Ivyo onya bifeza partie y'ivyo bita mystère. Mpwemu Yera amaze gusukwa iyo mystère, Mpwemu Yera iryo banga atangura kurihishurira intumwa. Bamaze guhabwa Mpwemu Yera, batangura gutahura yuko Yesu na Mpwemu Yera bashobora kugendera n'abanyamahanga nabo. Mystère ntibigeze batahura ishengero. Abantu bo mu isezerano rya kera bazi Imana na Isirayeli, bazi Imana yuko ari ya Isirayeli, ariko ntibigeze bakapta ngo batahure yuko Imana atari ya Isirayeli. Ariko Imana yashatse muri Ancien Testament kwiyerekana biciye muri Isirayeli, ariko ifise objectif yo kwimenyekanisha ku mahanga yose mu vyaremwe byose, kugira ngo biciye kuri manifestation zayo muri Israel, amahanga nayone y'abapagani aribo batwebwe, natwebwe tugendererwe nako gakiza tumenye Imana. Rero abantu ntibigeze bamenya ibanga ry'ishengero. Nico gituma uravyumva intumwa zabaye persécuté, kuko abantu ntibashobora gutahurira ibanga ibi bintu bariko barazana, babona umenga bariko baradandaza Imana ya Isirayeli mu bapagani b'abanyamahanga. Ibi rero nivyo Paulo avuga ngo naho shengero ry'Ikolosayi mufise urutonde rwiza, naho mufise intahe nziza, ndasenga ngo mube enrichi d'une pleine intelligence, kugira ngo mushobore kurushiriza gutahura les mystères de Dieu. Ntibisobanura ko ataho bari bageze. Ntibisobanura ko ataho bari bageze, ariko bisobanura ngo naho bafise aho bari bageze, haracariho aho kuja, haracariho aho kurungika imizi yacu. Ivyo twahawe ni vyiza, ariko kandi ntuhazwe n'ubusa. Ndagusengera muri kino gitondo ngo Imana igutere gupusa terre racine encore plus loin, muri profondeur, kugira ngo nimba ivyo wahawe vyakugiriye akamaro, udekuvre n'ivyo utarahabwa mu kurungika imizi yawe muri Kristo Yesu. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Bwana asifiwe sana. Amina. Rero ababwiye ikintu gikomeye rero, ati ndabasengera ngo mube rempli d'une pleine intelligence. Abantu benshi kubera vocabulaire z'igifaransa turashobora kwihenda. Iyo tuvuze ngo mube rempli d'une pleine intelligence, ubu bwenge Paulo ariko aravuga si bwa bwenge busanzwe umuntu ahabwa bwo kwigisha ibiharuro cyangwa kwigishwa siyansi ariyo yose akayitahura. No. Ubu bwenge Paulo ariko aravuga ni ubwenge bw'ubumana. Haleluya. Buduha gutahura ibintu. Siko ku murongo wa 3 ni habivuga neza. Uravyumva akavuga ngo ku murongo wa 2, enrichi d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Mumaze gutahura iryo banga rya Kristo, iryo banga rya Kristo mugiye guhabwa ubwenge bwo gutahura, iryo banga niryo rinyegejwemwo, uravyumva, tous les trésors de la sagesse et de la science. Iki kintu Paulo ariko arabwirira ishengero, ucumve neza. Paulo ariko aravuga ngo ndasenga muhabwe ubwenge. Ubu bwenge bugiye kubafasha gutahura ivy'Imana byose.
ariko si ibyo gusa ubu bwenge nimumaze kuburonka bugiye kuba hano kuvumbura ibintu byose bijanye na sagesse yose y'ubumana n'ibijanye na siyanse yose y'Imana. Haleluya. Ni ukuvuga ngo ni bwa bwenge Imana iduha iyo duhejejwe kwigishwa ibintu. Mu nyumve neza, iyo duhejeje kwigishwa ibintu ndashobora kubimemoriza, ndashobora kumva ko ndabitahura, bakanyigisha sur la foi, bakanyigisha sur la transformation, bakanyigisha ku bijyanye n'iki kintu. Ariko muze mu birabe ubu bwenge Pawulo akoresha ni bwa bwenge bugutuma umaze kwigishwa ugahabwa icyo twita ubumenyi, la connaissance. Ni bande bazi muri mwebwe yuko hariho décalage, hariho urugendo runini hagati y'ibyo utahura n'ibyo ubamwo? Ni bande bazi ko hariho différence? Haleluya. Ndashobora gutahura ibintu byinshi ariko nkabura inkomezi zo kubibamo. Iyo ufise ugutahura udafise inkomezi zo gutambukiramo, ukugutahura gucika objet ya culpabilité, gucika ukukwagiriza, kuko uko gutahura kwama kukwereka ibyo utarashobora, ukugutahura kwama kukwereka ibyakunaniye, bikagutera kwama wumva mu mutima wiyagiriza kuko utabishikije. Rero Pawulo ntashaka ko ishengero rivyimba umutwe ngo ryuzure connaissance, kuko Bibiliya ivuga mu Bakorinto avuga ngo la connaissance enfle d'orgueil, mais l'esprit, uravyumva, vivifie. Urabona, iyo wuzuye kumenya uba umuntu afise vyinshi azi, ariko mbega hagati y'ivyo uzi n'ivyo ubamwo hari isanganya ringana gute? Umuganga arashobora kuba azi ububi bw'itabi ariko akaguhanura ariko ararinywa. Kubimenya ntibimufasha, kuko kumenya ni kimwe, ariko force y'ukwaplika ico wahawe kumenya ni indi force rimwe na rimwe tudahabwa mu mubiri, ariko kandi igomba kuza ifise izindi nkomezi ziva ku Mana. Yesu ashimwe cyane. Rero Pawulo arababwiye rero ati rero ndabasengera, ndasenga Imana kugira ngo ibahe, uravyumva, ibatungishe mu kumenya. Amina. Iyo ivuze ngo ndagutungishe mu kumenya, ni kwa kumenya igihe waguhawe waramenye, ariko uko kumenya kukaza guherekejwe n'ico twita icemezo, conviction. Hari ahantu wahasomye mu Kirundi havuze neza. Aha. Swat. Ndashobora kumenya ikintu ariko nakimenya nkabura conviction. Muriko muranyumva? Ndabaha akarorero. Barashobora kukubwira ngo okay, jaza wepeke. Urashobora kumenya ikintu ariko ukakiburamwo ivyemezo. Urazi ikintu kigushikira iyo wamenye ikintu mu bumenyi ariko ukabura icemezo mu mutima? Iyo épreuve, iyo ibigeragezo by'ubuzima bije, ca kindi wamenya ntucikorako, ntucizera. Ndabaha akarorero. Hariho abantu mu buzima bwabo kera usanga yahora araguza, yamara kumenya ko akijijwe Yesu amuproteja, akamenya yuko Yesu afise ubushobozi kurusha ibyo yahora yizigiye, yamara guca mu bibazo by'ubuzima, nyokuru yiwe akamwegera akamubwira ati mwana we nuko wahevye ka kantu, raba ka kantu kigafata ibintu byari bimeze neza. Kuko ibyo yabwiwe kuri Yesu bitashinze imizi muri we, yabona ibigeragezo akavuga ngo ego nani, erega wosanga nabaye atake kubera ntakigira vya bindi. Bimwe yigishwa kuri protection y'Imana agatangura kubikekeranya, niho hazi ikintu bita kuvasiya canke guhungabana. Agahungabanywa n'ikigerageza ariko aracamwo, kuko ikigerageza cyose uhura naco mu buzima kiza kwiyataka mu byo wizejwe biri mu ijambo ry'Imana. Épreuve yose iza kukuvana mu kwizera, ikigerageza cyose ucamo kiza kukuvana mu kwizera. Ni vya bigerageza uhura mu kazi bagusaba gutanga ibiturire, ni vya bigerageza usanga mu kazi baza kukubwira ngo ugomba gukora iki kugira ngo wimentene kuri aka kazi, ugomba kugira ibi, ugasanga mu buzima bwawe kwa kwizigira Imana urahungabanye, ugatangura kwimvira kwa emprunter amapratike y'abapagani kuko ariko abandi babigenza, kuko mu byo wemeye, mu byo wijejwe byarabuzwemo conviction.
rero iyo Pawulo ariko aravuga ngo muronke ngo une pleine intelligence, ashaka kuvuga ngo muronke bwa bwenge, atari ubwenge bw'abantu, atari siyanse y'abantu, atari bwa bwenge buvuye muri persuasion ivuye yuko umuntu yagukonvense azi kuvuga neza, no, ariko bwa bwenge buvuye kuguhishurirwa na Kristo, aho ibyo wizezwa vy'ijambo biza no kuza bicike conviction, bicike ivyemejwe, ku buryo nihaza no kugira ikintu kikubwira ngo bivemwo, uravuga uti sinshobora kubivamwo kuko ubuzima bwanje buri enraciné muri ibi nemera, ubuzima bwanje bwaranywanye n'ibi nemera, ubuzima bwanje bwarashinzwe muri ibi nemera, sinshobora kubishingurwamo kubera habayeho perturbation canke habayeho attaque, ariko nubwo attaque izoza sinshobora kuva mu byo nijejwe kubijanye no kuzigama n'Imana, kubijanye muri security mfise muri Kristo, kubijanye n'amahoro muhagwa muri Kristo, kubijanye no kuzigama kuri muri Kristo mu buryo bumwe canke ubundi. Nta kintu na kimwe kigeragezo kiza kikamvana muri conviction ziwanje. Igihe Yobu yari arononekara mu mubiri, abagenzi bamwemeje ko Imana bafitaniye problème. Urabona iyo ibigeragezo bije, abantu bagerageza kutuha yandi masolution no kutubwira yandi masource ico kibazo kiriko kiravamo. Bona sifuwe sana. Ariko iyo umuntu yamaze kuba non pas planté ariko enraciné muri conviction, yarahishuriwe n'ubwenge bw'ubumana yuko ivyo yizera ari ivyo. Paulo niwe yabivuze ngo nihaza uwundi muntu abigisha ibitandukanye n'ivyo twababariye, even naho yo bari umumarayika aje ava mu ijuru aragacika ikivume. Ibi birerekana yuko uyu mugabo yari afise ubwenge na conviction, icemezo kidasanzwe mu ihishurirwa Kristo yamuhaye, ku buryo yashobora kuvuga ati n'umumarayika aje ava mu ijuru ndashobora kumukontrediza niyaza kubigisha ibitandukanye n'ivyo twababwiye. Iyo assurance yamutera kuvuga uko ni kimenyamenya yuko ivyo yari yarahawe kwizera ntiyari abifise nka connaissance intellectuelle, yari abifise nka conviction spirituelle. Amen, amen. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Una munsi gituma ishengero abantu b'Imana bivanga ni kubera iki? Nuko ivyo bamenyeshejwe ntibabiherewe ivyemezo mu mutima. Nico gituma turabidandaza tukabivamwo kuko nta conviction tubifitiyemo. Amen. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane. Haleluya. Apocalypse 3 verset 14 kugera kuri verset 22. Apocalypse 3 14 kugera kuri 22, uhansomera aho hantu. Wandikire umumarayika w'ishengero ry'i Laodikiya uti uwiyita amen, icabona co kwizigirwa kandi c'ukuri, inkomoko y'ivyaremwe n'Imana, aravuga ibi ngo ndazi ibikorwa vyawe yuko udakonje kandi ntubire, icoma ugakonja canke ukabira. Nuko rero kuko urakazu yazi, udakonje ntubire, ngira nkudahwe. Kuko uvuga uti ndumukire, ndatunze kandi ntaco nkenye, numenye yuko ari wewe mutindi wafutanye, uri umworo, uri impumyi, ugenda menya. Ndakugira inama, ungure ko inzahabu yakuwe ko inkamba n'umuriro, ubone kuba umutunzi, ungure ko n'impuzu zera, ubone kwambara isoni z'ubwambure bwawe ntizigaragare, kandi ungure ko n'umuti wo gusiga ku maso, ubone guhumuka. Abo nkunda bose ndabakankamira nkabakangira, nuko gira umwete wihane. Ehe mpagaze ku rugi ndaramukije. Umuntu niyumva ijwi ryanje akugurura urugi, ndinjira iwe dusangire. Uwunesha nzomuha kwicarana nanje ku ntebe yanje y'ubwami, nk'uko naje nanesheje nkicarana na data ku ntebe yiwe. Amen. Yesu ashimwe cyane. Kwari kinshatse gusoma iri shengero riri mu mashengero Paulo yandikiye mu gitabo c'Abakolosayo chapitre 2. Atangura atasha abikolosayo ariko agatasha n'abahehe abi Laodikiya. Iri shengero ry'i Laodikiya ryari riri menase igihe Paulo yandika. Niyihe menase yari kuri iyi église? Iyi église bari barakijijwe bakunda Imana, ariko bantu b'Imana, iri jambo ndiko ndavuga si jambo ry'umuntu by'ukuri
si ijambo ry'umuntu cyane atarakizwa, ni ijambo ryo kumva umuntu yakijijwe, kuko n'ibi byete ntibyandikiwe abapagani, byandikiye abantu bakijijwe. Iri shengero ryari ko rishikirwa na fenomene yihe. Hariho abantu bari batanguye kuzana izindi filozofi, bakaja Laodicea bakagenda n'i Colossae, muri aya mashengero abiri. Aba bantu bari bafise ubwenge, bari bafise disikuru ziryoshe. Urabizi, mpora ndabibona no muri no myaka, hari igihe abantu bibaza umenga baravumbuye ubutumwa bushasha. Ukabona abantu basigaye abapasiyone ngo je nkurikirana iyi message, nkurikirana ubu butumwa. Ugasanga haje umuvuga butumwa bushasha, ukumva ibintu ariko akavuga ibintu rimwe na rimwe utarumva. Ariko kubera utaravyumva ukumva biragupasiyonye, kuko uravuga uti ibyo byose ngira nibi birimo solution yanje, kuko nabuze solution mu vyambere nahawe. Watangura kumukurikirana, waza kuraba ugasanga nivuga butumwa riri mu bwenge bw'abantu, ariko au fond ridafise ubuzima bwa Kristo. Ndagomba kubameta en garde, ndababwira ngo mwirinde ibintu byose biryoshe kumva, kuko ibiryoshe byose biryohera amatwi ntibisobanura ko bifise ubuzima bwo kugutransforma no kuguha ubugingo. Ico jewe nemera, iyi evangile twigisha irashaje, ntiyimoderniza, ntigerageza kubiryosha, ntigerageza kubigira gute. Ndakunda Imana, kuko Imana yacu inyereka personalite y'umuntu adafise complexe, ntigerageza kwiyadapta, ntigerageza kubivuga gentiment, ntigerageza n'umutama yimereye kwa kundi, c'est apprendre ou à laisser, ariko wariye kuvyiwe yarabayeho kandi azobandanya kubaho. Ariko kandi uwo binanira gutanga ikiguzi cyo gushinga imizi, ari muri babandi barondera ibintu bishasha. Muri ivyo bintu bishasha rimwe na rimwe turondera, turabisangamo science, turabisangamo ubutumwa burimwo ibindi bintu tutari bwumva. Ukavuga ati je nkurikirana ibi, inyuma ukumva umenga c'est plus intelligent, c'est plus sophistiqué. Ariko ndakunda ubutumwa bwiza ko ntiburi sophistiqué, buri simple. Uravyumva? Haleluya, amina, amen. Ni wiyanke wikorera umusaraba wawe unkurikire, point être à la ligne. Ibisigaye na ma accessoire complete ico ciyimviro, ariko ni wiyanke wikorera umusaraba wawe ushaka indi message iri moderne. Reka nakubwire ngo ikiri moderne nikiri garanti ko kiri mu buzima. Iri shengero rigira Laodicea ryari rimaze igihe riko rirategwa n'amafilozofi, ariko izo nyigisho zariko ziraza ntizasantre ibintu byose kuri Kristo Yesu, ntizatumbereza ibintu byose kuri Kristo Yesu, zagerageza indirectement kugabanya no kudiminuwa ico Kristo yakoze, no kukigira gito cyane, no kwerekana ego ivyo Yesu yakoze ni vyiza, yagize ibiki, ariko sivyo vyonyene, hagomba kubaho ibindi. Igihe Paulo yandikira aya mashengero abiri muri Colossae, c'était imyaka myinshi cyane imbere yuko Yohana muri Apocalypse yandika akabwirira ishengero ry'i Laodicea ngo ico ndaguhora nuko udashushe kandi utagize gute, udakanye, rero ngiye kukudahwa. Ariko Yesu yarungitse umumarayika, arungikira message umumarayika w'iri shengero akoresheje Yohana ari Patmos, yaturiwe mu mavuta, amuha revelation y'amashengero yose yari ahari. Yesu abwirira ishengero ico arigayako, aravuga ngo ico ndaguhora nuko wahagaritse kungura kubuntu, ico ndaguhora nuko watanguye gukengera Kristo utakibona ubutunzi buri muri Kristo Yesu. Ngo ico ndaguhora nuko wibaza yuko utunze, ngo ariko ntubizi, uri umutindi, urahwereye, ugira upfe, uri kumfiro, nta kigenda. Yesu ashimwe cyane. Uravyumva? Iyo niyo eta y'iri shengero. Muriko muranyumva abantu b'Imana? Muriko muranyumva abantu b'Imana? Iyi ni message ivuye mu ijuru, Imana irungikiye umumarayika canke le pasteur de l'église ya hehe ya Laodicea, ababwiye iki gafiso, subira usomera ahantu hamwe hamwe havuga ica bahora. Ngo ndazi ibikorwa vyawe, ndazi ibikorwa vyawe, burumvikana kwiri shengero ryari rifise ibikorwa yuko udakonje kandi ntubire. Ndazi kudakonje kandi ntubire, icoma ugakonja canke ukabira, icoma muri ivyo bibiri ukaba kimwe. Nuko rero kuko urakazu yazi, kuko rero uri tiède, udakonje ntubire, hama ntukonje kandi ame mutantunabire, ngira nkudahwe, ngira ndakudahwe. Uravuga uti ndumukire, uravuga uti ndumukire, ndatunze, ngo ntaco nkenye, ntumenye yuko uri umutindi, wafutanye, uri umworo, uri impumyi, ugenda menya.
ugenda uri gusa nuze ungure ko impuzu yo kwambara, nespa? ndakugira inama Rero ndaguha inama, iyo ni Imana. ungure ko izahabu Ungure ko inzahabu yakuwe ko inkamba n'umuriro, yakuwe ko ubucafu n'umuriro, ubone kuba umutunzi. hama ubone kuba umutunzi rero veritable. ungure ko n'impuzu zera, Ungure ko n'impuzu, ubone kwambara. ubone kwambara, ufuke isoni ufuke isoni z'ubwambure bwawe, stop z'ubwambure bwawe. Murabona abantu b'Imana, iri shengero ryibaza ko ryarashitse, rizi ko ritunze, rizi ko ari rya hatari, rizi ko ata ibintu binini yadugikeneye ku Mana, kuko ndi bien, kera narasenga cane, hari n'abantu duhora duhura, uravyumva kamera ngo twe twarishuwe ngo sinchisonze ishasha, ngo narishuwe ngo l'Éternel m'a mis au large, sinchisonze ishasigira gute. Hari igihe abantu bibaza yuko igihe cyo kurondera no gushinga imizi mu Mana, ivyo tubiterwa no kuba dufise ibibazo, hama hakagera igihe Imana igenda ikakwishura mu buzima bwawe, ugashika ahantu socialement, financièrement, uravyumva, tu es une personne qui a réussi muri société, urafise izina, uri quelqu'un cyangwa uri quelqu'une, ukagera ahantu mu buzima wibaza yuko ibi byose kuko ibifise, ukumva buhoro buhoro nugikeneye cyane kurondera Imana, kuko umenga ufite objet yawe yo kurondera Imana yarabaye satisfait, yararonse inyishu, ntibigikenewe cyane kuja kure. Uku niko iri shengero ry'i Laodicea ryari rigeze ahantu ryibaza ko ritagikeneye Kristo, rikibaza yuko la profondeur est réservée abari kuri abo bakenye, kuri abo bakira ahantu kure inyuma mu buzima. Ariko ni murabiri iri shengero ryibaza ko ritunze, ingene mpwemu yera ribona. Mpwemu yera abona ko riramenya, abona ko ripfuye, abona ko rifutanye, abona ko ryahwereye, abona ko ryambaye ubusa, n'igihe ryo rizi ko ryambaye. Akarangiriza bahanura ati nimuze mungure ko, uravyumva, inzahabu mundondere ku mwambaro wera, hama ndabambure, kuko muri gusa sans que vous ne le sachiez, muri nu ni mu ntumbere ndi Imana igiye kubambika kugira ngo ndabafuke ubwambure bwabo. Murabona rero kijya kintu Apollinaire yatubwiye ko kare, hari igihe bilan wowe ushobora kugira yawe y'ubuzima bwawe spirituel ishobora kuba itandukanye na bilan Saint Esprit akora ko evaluation y'ubuzima bwawe. Hari igihe wumva yuko atavyinshi cyane ukeneye, uravyumva. Hari n'umuntu yambwiye umwaka ngo Pasteur, wewe vema ngo amajambo yawe yamari dure, vema ngo uyu mwaka none naho ngo dusubiye ibindi bintu byagucyonya, kubera navuze enraciner, ntavuze pokea, uravyumva. Urabona shaka amajambo mu live center nayo ngo yamaremereye, reka ndakubwire umuntu w'Imana. Haleluya. Nuraheza kumumenya ku buryo utoba encouragé gushinga kandi imizi yawe muri we. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane, kugira ngo mumenye ibanga ry'Imana, ibanga rya Kristo. Le mystère de Christ ntigarukira gusa mu bijanye nuko ishengero rizoronka ubutumwa, abanyamahanga tukihana, abapagani tugashikirwa n'ubutumwa. Oya, mystère ya Kristo irarengeye. Mystère ya Kristo ni bwa bwiza bwose data yamuha yakamwicarika iburyo bwiwe, bwa bwiza bwose afise ari mu ijuru, bwa butunzi bwose afise. Imana yacu ni big, ni niniya. Haracariho vyinshi wodekuvra bikaryosha ubuzima bwawe, haracariho vyinshi womenya bigahindura ingene ubona ejo hawe, haracariho vyinshi yo kwigisha bigahindura ingene wifata, bigahindura comportement yawe, haracariho vyinshi. Il est glorieux, afise ubwiza buteye ubwoba, arahambaye, arakomeye. Umwanditsi wa Zaburi yaravuze ngo avuze imisozi irahinda agashitsi, arenganye kinyamugige makiraba. Imana yacu mystère yayo ikirikashe iracari nini, ariko ivyo byose binyegejwe byaratubikiye kugira ngo twebwe dushinga imizi yacu kure, tubikureko. Kandi ukuronka portion imwe niko ubuzima bwawe bw'explose muri gloire. Yesu ashimwe cyane, niko ubuzima bwawe bw'explose muri gloire. Yesu ashimwe cyane, haleluya. Ntawe ushobora, umviriza, aravuga ngo ngomba kukwambika impuzu, nuze ungure ko inzahabu yogejwe, ndagomba. Uku niko Imana kirabwira iri shengero ry'i Laodicea, ndafise ibyo ngomba kugukorera. Ariko bantu b'Imana, iri shengero imbere yuko rihabwa message ya mpwemu yera riciye muri Yohana yamaze guturigwa, iri shengero Paulo rero yajyandikiye mu Bakolosayi. Ariko biraboneka yuko ibyo Paulo yajyandikiye bitagize effet mu buzima bwabo, kuko ntavyo batambukiyemo.
kuko atavyo batambukiye muraba Imana irinze kurirungikira message iribwira ngo ngira ndakudahwe. Niki catumye irishengero rishika aha hantu kandi ryari ryatanguye neza? Nuko harageze igihe mu buzima bwabo progression yabo muri relation yabo n'Imana iradiminuwa, batangura kumva ko badakeneye cyane kwikonfia no kwishira mu maboko y'Imana kuko barafise ibibakwiye by'ubuzima. Uravyumva, bumva ko bari riche batagikeneye Kristo. Iyo mvuze riche simvuze gusa igiceri, ariko ni ivyo bintu byose wumva yuko ufise bikagukombla ku buryo wumva yuko biraguhagije wovyegamira ko bikagucikira soutien ku buryo utacumva muri Kristo soutien yawe, ukabisigara muri langage religieux. Uravyumva, ariko au fond utakija kure ngo unywane n'uyu mwami wawe. Amen. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ndashaka gusoma umurongo wa 6 n'umurongo wa 5. Ikintu ababwiye cha avant dernier nshaka gufatira kugira ngo ndangize message uno munsi. Bwana sifiwe sana. Aravuga ngo nuko mwakiriye Kristo Yesu umwami wacu, abariko mugendera muri we. Bwana sifiwe sana. Mwosura mwa majambo nyuma yanje mfite nuko amajwi yanyu mwese nuko mwakiriye Kristo Yesu umwami wacu, abariko mugendera muri we. Numvise ibintu nshaka kubivuga mu buryo mushobora kumva. Paulo yandikira ishengero. Ubwa mbere na mbere Paulo arafise témoignage yuko aba bantu barakiriye Yesu, baravutse ubwa kabiri. Hari cakoretse mu buzima bwabo, barogejwe ivyaha vyabo, bacitswe ivyareme bishasha. Rero ngira mvuga ibi bintu bitatu canke bine Paulo ariko arabahanuramwo kugira ngo ndagufashe kubitahura. Aravuga ngo nkuko mwagize gute mwakiriye Kristo, abariko mugira gute mugendera muri we. Nkuko mwakiriye Yesu Kristo, abariko mugira gute mugendera muri we. Paulo aratandukanya ibi bintu bibiri, kandi Paulo ndamukunda, afise langage iri très technique. Paulo avuga nk'umutekinicien vraiment, avuga nk'umufundi, avuga nk'umuntu avuga ibintu abantu bashobora kumva. Nkuko mwamwakiriye, ico ni kimwe. Mugire gute mutambukire hehe? Mutambukire hehe? Nkuko aya majambo abiri abitandukanya, birashobora no gutandukanya mu buzima bwawe. Urashobora kwakira Yesu ariko ukamisinga etape yo gutambukira muri we. Waramwakiri ariko marche yawe, urugendo rwawe nturi kushishikara ugenda utambukira muri Kristo. Paulo avuga Kristo nka territoire, Paulo avuga Kristo nk'ubutaka, Paulo avuga Kristo nk'ikibanza, nka un lieu. Reka ndaguha akarorero. Iyo mvuze ngo gutambukira muri Bujumbura, mwebwe mumve ntanze nanje akarorero, sivyo? Iyo ndiko navuga ngo ndiko ndatambukira muri Bujumbura, canke gusirkira muri Bujumbura, canke kugendera muri kapitale ya Bujumbura. Iyo uvuze gutambukira ahantu, mugomba kumva yuko marche yose irafise principe. Nimba ndiko ndatambukira muri Bujumbura, hariho amategeko ambwira ingene ntambukira mu mabarabara ya Bujumbura. Reka ndeke gukoresha akarorero k'umuntu atambuka n'amaguru. Reka nkoresha umuntu atambuka n'imodoka canke agatambukira muri Bujumbura ariko afise imoto canke afise ikinga. Nimba uriko uratambukira muri Bujumbura muri kino gihe ca 2019 muri janvier, ukaba uriko uratambukira muri Bujumbura canke ukaba uriko urasirkira muri Bujumbura, nimba utwaye ikinga turakumenyesheje yuko iryo kinga kirazira kurishikana muri centre ville. Usirikire muri Bujumbura ariko hariho ikibanza cyo muri Bujumbura kidashikamwe ikinga kandi kidashikamwe imoto. Nukuvuga rero ngo marche y'umuntu ariko aratambukira muri Bujumbura irafise amategeko, irafise ibisabwa, irafise ivyemewe n'ibitemewe. Rero Paulo abagira ngo nkuko mwamenye Kristo mutambukire muri Kristo. Uravyumva? En d'autres termes, iyo ntambukira muri Kristo, uravyumva, hariho instruction, hariho ibisabwa mu gutambukira muri Kristo. Hariho ibituma urugendo rwanje muri Kristo rubagwiza kandi rucika ururyoshe. Amina. Ni wagenda muri Europe ugatambukira muri Europe,
hari ikintu cantangaje ndiko natambukira muri Europe, hari akavire twari turimo mu Bubirigi na madamu, turi kuratambuka. Birantangaza ingene mu bihugu vy'Iburaya basonera umuntu atambuka n'amaguru. Baramusonera ku buryo yo kwifatira n'abantu b'imiduga aje avuye muri Afrika. Uravyumva? Naho haba hariho amatara amubwira ngo rengana jabuka. Twarashitse ahantu ugashika ahantu ugira ujabuke ugasanga uri muri huje umupieto ntiyemerewe kujabuka, cyangwa ugasanga urashitse ahantu atakimenyetso kihari ni mu kabarabara ko mu quartier ahantu mu coin. Jewe na mind y'ikinyafrika mbonye imodoka, abanyafrika dutinya imodoka. Kuko muri Afrika imodoka irakuvunagura amaguru. Sivyo? Rero ubonye imodoka urahunga. Ariko wamusanga turiko turajabuka turiko turatambuka, ubona imodoka ukwiza naho yo bikiri ukicigabanya. Nanje nkahagara nkavuga ntavyo byose yantanze, reka tumureka rengane, nawe agahagarara akatwereka ngo rengane. Bamwe bakiyendere bakate mais un peu ibi binyafrika bitazi rengane. Nango none siwe yari yatanze ubwa mbere je sibwa ukabona yakubonye ukiri haje utaranashika, ukabona atijya byose imodoka irantanga yo gushikira rengana nanje njabuke, ako ukabona icihagarara utaranashika, washika ukabanza ukayiraba kame hari icabaye, aho ukabona arakurindiriye kubera mu gutambukira aho hantu ubutambuka n'amaguru arubahirijwe. Iyo ni principe iri muri education yabo, bara respect w'amaguru igihe twe dutinya ufise imodoka, abantu bajabuka uravyumva? Rero iyo utambukira muri Kristo so turarindirirwa canke bagahitana ni kimwe muri ivyo, ariko kandi ariko kavuga ngo nuko mwamumenye mwamwakiriye aba ariko mutambukira muri we. Nukuvuga ngo umupieto muri Afrika n'umupieto mu bihugu bimwe bimwe biteye imbere ntibafise mentalite zimwe, ntibafise na sensibilité zimwe, ntibari respecte kumwe. Ahantu hose umuntu atambukira hafise principe zabo. Habaye ikigafrisa ni ibintu byo gusimba. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe. Bwana sifiwe sana. Rero Paulo avuze ngo mutambukire muri Kristo. Hariho principe zingene batambukira muri Paris, hariho n'ingene batambukira i Bujumbura. Uravyumva? Ni washika muri Paris uzosanga hariho ahantu haba pieton, aho abamuguru mugendana. Ariko kandi mu bihugu byacu muri Afrika ushitse uteza kwitwara ka retroviseur kawe ugenda uraraba inyuma ntibaguhitane cyangwa ukarabaho imiduga izana kujya, kuko rimwe na rimwe hari amabaraba bataduteguriye naho dutambukira. Ni ukuvuga ngo intambuko yose ifise principe yigenga. Munyumve neza, gutambukira muri Kristo si ikintu c'umuntu avumbuka ngo turi muri Yesu nani. Oya, birafise, uravyumva, amategeko agenga abagendera muri Yesu n'abatambukira muri Yesu. Ayo mategeko uko ndonka ubwenge bwo kuyatahura, marche yanje igenda irushiriza kuba nziza, kandi marche yanje ndayisangamo protection ikwiye, kandi urugendo rwanje ndarusangamo umutekano wanje ukwiye, kandi urugendo rwanje ruragenda neza kuko ndatahura principe z'urugendo rwo gutambukira muri Kristo Yesu. Nuko muranyivuga abantu b'Imana mbya ngo twavyumvise. Ikigira gatata cavuga ku murongo w'indwi. Uravyumva? Ahejeje kuvuga ngo mutambukira muri we, arongera kandi aravuga ngo mugira gute? Mushinze, uravyumva? Mugendera muri we, mushinze imizi muri we. Mushinze imizi muri we navyo birafise principe. Ni gute nshobora kuja muri profondeur hamwe n'Imana, hamwe na Kristo? Ni gute nshobora kuja kure? Ni gute relation yanje n'Imana ishobora gukomera karushiriza kuryoha kurusha urugezo yari isanzwe irimo? Ni gute uravyumva nja kure mu bucuti bwo kudekuvra Imana? Ni gute ndekuvra vyinshi nkatahura vyinshi ku Mana? Ngira ndakubwire yuko uzanye imbuto ya pome ukavuga ngo ishinga imizi ngaha mu Nyakabiga. Navuze ngo pome, ugacuvuga ngo ushaka kwishinga imizi mu Nyakabiga. Reka ndakubwire na processus y'ugupfa yayo ntiza gushika. Uravyumva? Niza gushika no mu butaka ihakwa yanka no gupfa. Muzi ko ikintu gishitse mu butaka kibanza kikanabora ihava yanka no gupfa. Iguma ihagaze uko wayishizemo. Kuko uravyumva, aho ugiye gushingwa hagomba kuba hari muri environnement iri propice kuri besoin wawe spirituel. Ngira ndabashoke,
ngira nabwiye ngo hari ishengero ushobora kujamwo ntuzurikuriremo kandi ryitwa ishengero. Hari ishengero ushobora gushingwamwo ugategwamwo ntumere kandi ryitwa ishengero. Kuko rofete yuko ryitwa ishengero ntibikwiye, ariko hagomba kuba hari ifunguro zizima, hagomba kuba hari igikorwa ca mpwemu yera, hagomba kuba hari ubutumwa bwiza butavanze. Aho uzotegwa uzoshobora kuhakurira no kuhabera nuri, akondisiyo yuko aho watewe hariho umwambiro, hariho ivyankenerwa bikwiye kugira ngo ushobore gurungika imizi yawe, ushobore gupwiza, ushobore kuhasangayo ijambo, ushobore kuhasanga igikorwa c'Imana, ushobore kuhasanga œuvre y'Imana. Icatewe cose ni kimera, ariko icatewe kimera kiri determine, imera ryaco riri determine na environnement catewemwo. Hariho ibiti bitamera i Buraya, hariho ibiti bitamera muri Afrika, hariho ivyamwa utarabona, hariho ivyamwa batarabona, hariho principe yaho ikintu gitegwa naho gishinga imizi. Si ikintu cose uzana ngo nuko gifise karite nziza ya semence. Semence irashobora kuba nziza, ariko bikanka ko imera ishinga imizi, bikanka ko igira ubuzima. Ejo bundi hari umuntu yaduhaye igiti kivuye ahandi hantu. Bimwe turabitera turabishira mu nkono, ibindi turabishira mu butaka. Madamu yamashwana n'umukozi, ntukavomera. Abo bose badeni bakavyirwa ntimukavomera, bakakaha affection ateye ubwoba ko gati kari hano. Bakakavyuka ko bakakavomera, bagira ngo karanka kaguma gasa na jaune, karanka gusa na vert. Uravyumva? Baragakorera ibintu byose byankenegwa kugira ngo kabeho, kugira ngo kiyadapte nk'ibintu byose, koko karanka kihwerereye, kahwereye ahantu nta buzima ukahafise, aha nta substance yako ishoboka, aha nta resistance, aha ntibishoboka. Hari ibintu tera ntibimere kuko environnement biriko birategwamwo itari propice kuri evolution na croissance yavyo. Ugomba kwibaza ikibazo c'igituma utari kurakura. Ugomba kwibaza ikibazo c'igituma utari kuraja kure mu Mana. Ugomba kwibaza ikibazo kubera iki kw'imyaka iba myinshi muri Kristo ariko confusion yawe igwira. Nuri umuntu avuga ngo abantu bumve bashaka Kristo, uri umuntu avuga bigatuma ukijijwe no munsi avamo yirukanka. Uravyumva, bigatuma abimuhemu nabo bakwinyegeza kuko uvuze ni pollution dans l'air. Kubera iki wewe utevoriwa, kubera iki wewe utari kuraja kuri etape yo kugira ivyamwa, kubera iki wewe ubuzima bwawe butariko buraryoha, kubera iki wewe utari kuraharura ku ntoki victoire ziri mu ruhande rwawe, kubera iki wewe umenga uri entreprise en faillite. Iyo uteye ikintu kigomba gutegwa kigakura kikagenda kirespecta principe zimwe zimwe za environnement. Ikigira gatatu Paulo yababariye, yababwiye ngo mwubakwa muri we. Mu Gifaransa bavuga ngo muri fonde muri we, mwubakwa muri we. Ni nkuko nakubwira ngo kubakwa muri Kristo ni nko kubakwa muri kapitale ya Bujumbura. Hariho amakartier muri Bujumbura yubakwa n'ingoga. Uravyumva? Gasekebuye kavuka, paf gaca yubakwa. Uravyumva? Carama ikavuka kabona ikirubakwa n'ingoga. Ariko ngenda bwiye ngo kuva les années 90 zigira zitangure, quartier ya large yaratanzwe kugira ngo yubakwe. Ugiye ukara abantu hari amashanti hano henshi hatubatse ni kuri avenue du large. Ariko kubera ko abantu batihuta kubaka hajya ahantu, nuko hafise sol irimo amazi, harazimvye kuhubaka bisaba ikiguzi kinini. Uravyumva? Rero iyo umuntu agomba kubaka agomba kugira etude ya sol, ariga ubutaka agomba kubakako. Ndafise umugenzi yashushe agenda muri Etats-Unis, ashika muri Texas, abona bubaka amazu mu mbaho. Acara ngo watwe ibintu twobigira iwacu. Acara vumbuka araje aduga ku gatumbi wabo, agenda kubaka inzu y'igitangaza nziza cyane, ariko ayubaka mu mbaho. Ariko ikintu atarazi nuko territoire yacu, ubutaka bwacu muri Afrika bufise ubukoko bujya zijya mbaho. Uravyumva? Hiyo nibafise ubukoko nk'ubwo twe dufise. Hejuru yuko nabone babufitiye traitement y'imiti zimvye cyane yo gutuma usanga uri kuragura nk'izu ya kabiri, uri kuratreta izo mbaho. Yubaka iwabo arinjiza abantu baracerebra, ariko kandi buhoro buhoro bwabo koko butangura kujya yanzu gushikaho bwayihejeje. Rero iyo tuvuze ngo
kubaka cyangwa kubaka ugomba kumenya ngo muri ico kintu ugomba kubakwamwo ugomba kuba usobanukiwe principe zo kubaka n'ibigize sol ugomba kubaka ko na profondeur ugomba kugira. Umusenyi wacu numeze nk'umusenyi w'ipari, umusenyi wacu uri différent. Ugomba kumenya mesure y'isima y'uko uravanga umusenyi n'isima. Ivyo byose ugomba kuba bifise ko notion na yahandi uzokubaka uruzugwiza nka yamazu twamatubona bubatse bagasiga karangi ejo kazamutse gose gwaguye ukibaza mu mbeko ko ari ruhagaze neza. Oya, kuba bihagaze neza siyo réussite, ariko kuba bitari fonde neza, kuba bitubaswe neza, kuba bidashinzwe neza. Reka nakubwire ikigaragazo c'ubuzima ntigikangwa n'ibintu bisayanga, ariko gikangwa n'imizi ikomeye, gikangwa na fondation nziza. Iyo kije kigacekinga kigapima kigasuzuma kigasanga fondation iri strong, ayaya kiravuga ngo ngaha ntibakorako. Ariko ngo wadekoye, ngo wagasize, ngo gasa neza, ngo yo n'abandi ngo maskini. Reka nakubwira ikintu kimwe, ubwiza bw'ikintu cyose giseruka bugizwe n'ubwiza bw'ibwina budaseruka. Nico gituma shengero ry'Imana nimuyemvesise kuri profondeur, nimuyemvesise kurungika imizi yanyu kure, nimuyemvesise kubitaboneka. Igihe turi muri monde y'ibiboneka, aho abantu bose bakunda ibiboneka, aho abantu bakunda gushowinga no kwaparesa, nimwirengagize gato ibiboneka ariko muvalorize ibitaboneka. Aho niho hari banga ryacu, aho niho hari inkomezi zacu, aho niho hari koreyona kwacu. Bazobona ivyamwa vyawe, bazogomba kukwimita, ariko ntushobora kunyimita osiront tutaraja muri profondeur. Ntushobora kunkurikira osiront tutari prêt gutanga ikiguzi cyo kubaka kuri large, ugashira ama miliyoni muri fondation aho ata muntu umwe abona, ukabanza gushira 50 million indani gusa uhunga amazi. Uri imagine 50 million mu kuzimu. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Ndagomba kubwira ngo tanga ikiguzi cyose gikenewe kugira ngo ubuzima bwawe bwubakwe muri Kristo Yesu. Nimba bigusaba kuzinduka muri presence yiwe bikore. Nimba bigusaba kuryama amasaha make kurushaho aho uryama, gabanya yuryama, ryama kare. Nimba bigusaba kwiconnecta n'abantu bafise aho bariko baraja mu mpwemu, counseling aho raso zimwe fatana n'izindi zizima, kora igishoboka cyose, ariko ntupermete yuko amarasine yawe aguma kuri surface. Indya zo kuri surface ntizikigukwiye, ntizikiguhaza, ntiziguhagije. Aho ugeze naho Imana iri kiragutwara n'ivyo Imana iri kiraguha, uyigera kubwire ngo bigiye kugusaba guplonja indani muri profondeur kugira ngo abari wakugaburira. Oh mana yanje, agaburira neza, uzobicana kivyibushe nk'uko umeze uyu munsi. Aragabura, aravyibusha, araryoshe n'igitangaza. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Haleluya, amina. Mwubakwa muri Kristo Yesu, mushinga imizi yanyu muri Kristo Yesu, mwubakwa muri Kristo Yesu, mutambukira muri Kristo Yesu. C'est une répétition Paulo ariko arakoresha, ishaka kuvuga ibintu bisa ariko vyose bigizwe n'amaprincipe atandukanye. Nico gituma Paulo yavuze ngo ndasenga kugira ngo Imana ibahe ibanrishise dans l'intelligence de sa connaissance, kubijanye na mystère yiyo. Ndarangirije muri Ésaïe, niyo passage yanje yanyu, Ésaïe chapitre 27 verset 6. Niho ndangirije, fiston uhansomere Ésaïe verset 27 verset 6. Mu minsi izoza Yakobo azoshinga imizi, Isirayeli apfundike, ashurike, azokwama, yuzuze isi yose. Subiramo hari akantu wasomye nandi umisi umuntu agukosoye hari. Gushurika si gushurika. Mu minsi izoza Yakobo azoshinga imizi, Isirayeli apfundike, ashurike, merci. Azokwama yuzuze isi yose. Amen. Yesu ashimwe cyane. Barizo mu ncana gushurika niki? Barizo mu icaranye. Hari abariko baratisha mu gifaransa. Aragutwenza kwera abanyagisagana niya kuba ari ico bivugura twenga uho yero usigare hasi. Yagusiguriye? Yagusiguriye. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Amina.
rero ndagomba kuvuga gushurika. Bwana asifiwe sana. Uhoraho muri uyu mwaka aguhe gushurika. Haleluya. Uhoraho muri uyu mwaka aguhe kwama. Uhoraho muri uyu mwaka aguhe, haleluya, kugira ivyamwa. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Amina. Iyi passage ivuga ikintu gikomeye. Mu Gifaransa bavuga ngo dans les temps à venir, Jacob prendra racine, Israël poussera des fleurs et des rejetons, et il remplira le monde de ses fruits. Alléluia. Amen. Iyi passage iratangaje, ariko kandi yari prophecy iriko iravuga kuri Kristo, ariko igahera kuri Yakobo. Ariko ndashaka kurangiza ndakubwira iki kintu. Yakobo yari umunyamafuti. Yakobo izina ryiwe ryasobanura ngo igisuma. Yakobo si izina ryiza. Yakobo yakoze amakosa menshi. Yakobo yivye umugisha. Yakobo yivye mwene wabo Esawu. Yakobo yirukankishijwe n'ubusuma. Ariko nawe aho yageze aribwa, arasufra. Yakobo yageze ahantu mu buzima bwiwe atahuzwa n'Imana, kumugisha wiwe uva ku Mana. Yakobo atangura kuvaloriza ivy'Imana yamubwiye kuva kera gihunga iwabo, atigeze aha agaciro. Yakobo rimwe ndamugereranya n'ubuzima bwacu nk'abantu. Iyo Imana ivuga ibintu bikatugora kuvyakira no kuvyumva, kuko rimwe na rimwe tuba twuzuwemo na ambition personnelle zacu zaho dushaka gushika. Nk'uko umenga Imana iri contre iterambere ryawe. Ariko ndaje kubwira muri kino gitondo ngo Imana ntigwanya iterambere ryawe. Imana ntiri contre iterambere ryawe. Ahubwo Imana irushirize kuba umupartenaire au développement wawe. Ndagomba kubwira ngo Yakobo yagize souffrance kuko atashatse kumenya icyo Imana kiravuga n'ubuzima bwiwe. Yakobo agera ahantu atahura yuko agomba gusubiza inzira ziwe mu nzira z'Imana. Yakobo atahura ko agomba kwireconcilia n'Imana. Yakobo atahura ko agomba kwireconcilia na mwene wabo, bagasubiza hamwe bakanywana. Iyo ndiko ndavuga Yakobo, mba ndiko ndavuga umuntu w'umubiri, mba ndiko ndavuga umuntu charnel, mba ndiko ndavuga umukristo atari spirituel. Yakobo yari umunyamubiri ariko yarerekwa. Yakobo yari umunyamubiri ariko Imana yaramugenderera. Yakobo yari umunyamubiri ariko Imana yamuha affection nyinshi. Ariko iri jambo ritubwira ngo Yakobo, uravyumva? Yakobo mu minsi zoza Yakobo azoshinga imizi. Imana ifashe icumubiri ivuze ngo kizoshinga imizi. Mu minsi zoza, uravyumva, Yakobo azoshinga imizi. Wa muntu atumvira, wa muntu yiba umugisha, wa muntu atumvira Imana. Ariko kwake kahise kiwe atari keza, ariko mu minsi zoza Yakobo azogira gute? Azoshinga imizi. Ariko usomye umurongo ukurikira ntibavuga ngo Yakobo azoshinga imizi. Yakobo azoshinga imizi ariko Israeli azokwama. Amen. Bwana asifiwe sana. Dans les temps à venir, Jacob prendra racine. Israël poussera des fleurs et des rejetons. Ndashaka kurangiza ndakubwira ngo Yakobo ni n'umuntu adashobora kugira resultat nziza. Yakobo n'umuntu adashobora kuba muri fullness ya promesse z'Imana. Yakobo n'umuntu adashobora kuba muri plenitude y'amasezerano y'Imana. Yakobo n'umuntu adashobora kuba muri communion n'Imana, Imana itaguma igaruka imwibutsa ngo Yakobo va kwa sobukwe, subira iwanyu. Yakobo n'umuntu igihe cyose Imana yaje kuvugana nawe, c'était en rapport ya correction. Yakobo igihe cyose Imana yaje kuvugana nawe, yabije kumubwira ngo vaho hantu uri. Yakobo ntashobora kwama ivyamwa. Yakobo ntashobora kugwira. Yakobo ntashobora. Ikintu cyonyine Yakobo ashobora, Yakobo ikintu ashobora gushobora cyonyine nukuja mu mizi, nugutegwa. Bibiri ivuga ngo Yakobo asubiriye iwabo
kwa Esawu ahura n'umumarayika aho presenta Imana ngo anigana nawe ijoro ryose anigana nawe. Umumarayika aramubwira ati ndekura ngende burakeye. Yakobo aravuga ngo simva ngaho utampezagiye. Kijya gihe yari processus aho Yakobo ariko amera nk'uriko araba mise à mort, aho Yakobo ariko aratakaza akaranga kiwe ka kera ko kutumvira Imana, ariko biciye kuri iyo relation n'Imana ariko arambrasa akazoza kiwe. Nico gituma guhera uwo munsi Yakobo ntiyasubiye kwitwa Yakobo, ariko uwo munsi yiswe Israeli. Bisobanura ngo Yakobo agomba gupfa akaba enraciné, yamara gupfa hama Israeli wewe akaba ari wa porte amafruit. Ariko non seulement Israeli azogira ivyamwa, ariko si ivyo gusa, Israeli azokwira isi yose. Israeli remplira la terre entière. Ariko kugira ngo Israeli remplisse la terre entière, Yakobo yarinze guhambwa no gushingwa mu mizi no kuzimangana. Ngira ndakubwire ngo nta na rimwe gloire yawe izoziva mu bintu biri charnel. Nta na rimwe gloire yawe izoziva ku bintu biboze. Ubwiza bwawe buzoba buza iminsi yose bubanze guca muri processus ya perte. Uko utakaza Yakobo wa kera, uko wemera kubambana na Kristo kugira ngo uzuke wambaye ishusho rishasha, uko wemera ko imbuto y'ubuzima bwawe iri corrompu ibanza kugenda mu butaka igapfirayo, ngo akabuto katabanje kuja mu ivu ngo gapfe kabore ntigashobora guproduiza amafruit. Ndarangije ndakubwira ngo aussi longtemps mise à mort cyangwa kwicwa kwawe kutarakoreka, aho upfa muri kamere, aho upfa mu muntu wawe wa kera, agissement zawe za kera, comportement zawe za kera, attitude zawe za kera, inyifato yawe ya kera. Reka ndakubwire muri Kristo turapfa, muri Kristo turabora, muri Kristo turazuka tukaba ivyaremwe bishasha. Ico gihe niho honyene uzoshobora gushurika, niho honyene uzoshobora kugira des fleurs, niho honyene uzoshobora kugira des rejetons. Rejetons bisobanura ngo nutubuto dukoroka tuva ku giti, ariko natwo tukaba turi en mesure yo kubora, natwo tukavamo ibindi biti. Ukaba watanguye uri umwe ukazohezura amajana kubera wabandanije kumera. Israeli aramera, Israeli akwira isi, Israeli atera gatutu, ariko Yakobo arabora. Reka ndakubwira, ntugerageze gutreta avec douceur Yakobo. Yakobo agomba gupfa, ibikorwa bya Yakobo bigomba gupfa. Haleluya. Kugira ngo Israeli ashobore kwemerge, kugira ngo Israeli ashobore gukura, kandi ngo Israeli ashobore kuva mu igiti, mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Uyu ni umwaka wowe Yakobo ugiye kuzimangana. Ibikwibutsa umuntu wawe wose wa kera, uyu mwaka biri kondane kubambwa no kwicwa no gukengerwa. Haleluya. Ama jalousie, ama envie, ama conflit, ama division, ama jambo, uravyumva ikintu cyose cy'umuzi mubi muri wewe, uvuga uti nkuko Yakobo yashinze imizi akazimbangana akavamo Israeli, nanje hari icanje kitaraboneka. Ariko kandi nkuko utoshobora gusenga bantu b'Imana, Yakobo ntihere gushobora kuvuga ngo Mana ngo je élève moi muri iyi manière. Oya, hari ikintu cabanza kurinda gukoreka. Ni ukuvuga ngo hagarika gusengera ibintu bidashoboka, ariko utangure gusengera ibishoboka. Imana yacu ni Imana y'ama principe. Uyu mwaka uplonge muri yo, ndagushingira intahe ngo nayo izotuma usayangana mu izina rya Yesu Kristo. Abantu b'Imana bavuge ngo amen. Washobora kuvyaguruka mu ntebe yawe, tugiye gusenga Imana muri kino gitondo ciza. Haleluya, haleluya, haleluya. Hari bigomba gupfa mu buzima bwacu. Haleluya. Hari bigomba kuzimangana mu buzima bwacu. Hari bigomba gutakaza attention mu buzima bwacu. Cyo gituma ijambo ry'Imana rivuga ngo affectionnez-vous aux choses d'en haut. Uravyumva, mwiaffectionne ku bintu bigira akamaro muri uno mwaka wa 2018. Muhe affection yanyu na attention yanyu ibintu bibafitiye akamaro mu buzima bwanyu bw'impuhemu. Ivyo mubiha agaciro, ivyo mubivalorize, ivyo mubikunde, ivyo mubibere maso. Amina. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Amina.
nimba uyu mwaka udafise aho ukoranira na bene data cyangwa udafise n'abagenzi bakijijwe, turagutumiye muri série de prière. Rondere série de prière mu quartier yawe ahantu uvuga uti nande ndagiye kubana n'abandi, aho mfise abantu duconnecta kugira ngo tuganire amajambo y'Imana, tumedite kuri Kristo. Haleluya. Utanga ikiguzi cyose gikenewe kugira ngo imizi yawe irushirize kuja kure muri Kristo. Ntusubire kwemera ikintu cyose kizana paresse mu buzima bw'iwawe. Yakobo ashinga imizi, Israeli arashurika, Israeli akwira amahanga yose. Reka ndakubwire ngo porte yawe uko ingana binyegeje mu rupfu rwawe. Ndazi nimba uri umusangwa urumva ico ndiko ndavuga, sindiko ndavuga ko mugiye ku mpando uyu mwaka. Haleluya. Ariko umuntu wacu wa kera ntitugiye kumwemerera umwaka ngo adomine ubuzima bwacu. Ntitugiye kumwemerera umuntu wacu wa kera kugira ngo uyu mwaka dutegeke. Tugiye kwemera uyu mwaka Yesu kandi asubire kandi adutegeke. Azoturongora neza, adutwara ahantu hari amazi adasuma, adutwara ahantu hari ubwatsi butotahaye. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Naco bitwaye nimba mu myaka iheze wakitinze nka Yakobo, ariko iyi ni saison yawe, agiye kuvuga ngo ibikorwa bisa n'ivya Yakobo. Mana, c'est fini. Ndashaka kubaho en nouveauté de vie. Ndaguhesha icubahiro, ndakunezereza. Ntumbe izina ryawe rishigwa hejuru. Amen. Amen. Washobora kuduza ibiganza byawe ugasenga uti Imana, mpakubakwa muri wewe, mpagutambukira muri wewe muri uno mwaka. Yesu ashimwe cyane. Iri ni isengesho rijanye n'amadecision mugomba gufata, iri ni isengesho riri pratique. Yesu ashimwe cyane. Ntushishikare kuba resistant kuri œuvre ya Saint Esprit mu buzima bw'iwawe. Harabo muhemu yera amazigi hari karashaka gutwara yantrena ahantu mu rugendo ariko ukanigana nawe. Haleluya. Ariko uvuga uti uyu ni umwaka wanje wo kugendana na muhemu yera, uyu ni umwaka wanje wo kuba obéissant kuri Saint Esprit, uyu ni umwaka wanje ntagiye kwiresa livrer à mes caprices canke à mon caractère, ariko uyu ni umwaka wanje ngiye kwiguma ndi munsi ya influence y'igikorwa ca muhemu yera mu buzima bwanje kugira ngo ntwara hanshaka. Haleluya. Uyu ni umwaka ngiye kurekura kugira ngo Imana ikore icyo ishaka gukora mu buzima bwanje. Resistance yose, ubugarariji bwose, forme ya rebellion iri mu buzima bwanje, forme ya opposition ku vy'Imana, ukwanka ivy'Imana, kugwanya ivy'Imana. Ariko kandi uyu munsi ndatahuye ko nanje ndumutindi, ndumukene, ndaje kwambikwa n'Imana muri uno mwaka. Ndaje kwambikwa, ndaje kumugura kw'inzahabu itunganije, yejejwe, itunganijwe kugira ngo bishoboke ntangure kwama ivyama, kugira ngo bishoboke nkwire amahanga yose, imbibe zanje zibe élargie. Ivyo si ivyo usengera gusa, ariko kandi n'amadecision ugomba gufata ku buzima bw'iwawe. Ndagomba kumva ijwi ry'umuntu wese ahamagara Imana muri kino gitondo, ubibwira Yesu wawe, ubibwira umwami wawe, ubibwira umukunzi wawe. Arashobora gukora ikintu gishasha. Mana, niwe utuma nja kure, niwe utuma ndekuvra davantage, niwe umpa intelligence yose, ubwenge bwose na sagesse yose kugira ngo ndekuvre mystère yawe. Ntaco ngomba kutamenya mu vyawe Mana wambikiye, ntaco ngomba kutamenya kandi naragihawe ko accès, ntaco ngomba ko kiba ikiri kure kandi warakimpaye ko kugira ko accès. Ndavuze muri kino gitondo mu izina rya Yesu Kristo, Mana numpe muri uyu mwaka guplonja davantage muri wewe, mu mabanga yawe, ibwina muri wewe, Mana yo mwijuru, gupwiza muri source ariyo wewe, Mana kuja kure. Warakoze ivyo wampaye, byantunze Mana mu mwaka uheze, ivyo wanyigishije byantunze mu mwaka uheze, ivyo wantahuje byamfashije mu mwaka uheze, ivyo wampaye wanshoboje gufashisha abandi mu mwaka uheze. Ariko Mana, religion yonyene niyiguma kuri nivo imwe, ariko iyo tutarabanyadini turarengana nivo ya mbere, tukagenda nivo ya kabiri, tukagenda iya gatatu, tukagenda iya kane, tukabandanya, tugashishikara. Ntituzoheza kukudekuvra nk'uko abascientifique bataraheza kudekuvra univers, nk'uko abashinwa baraye bagiye mu yindi espace y'ukwezi abandi batari bwajemwo. Mana, wowe uruta univers kuba munini, wowe urusha galaxy kuba munini, wowe uri gitangaza, wowe uri munini, wowe urahambaye, wowe urahambaye, uri munini kurusha uko tukuzi. Reka Mana muri uno mwaka ishengero ryawe, abahungu n'abakobwa bawe babe passionné kudekuvra davantage muri wewe, nk'uko abandi baryoherwa kudekuvra ivyo science bahako accès mu vyo waremye. Reka Mana natwe duhe kudekuvra ku buryohe bwawe, ku butunzi bwawe, ku bwiza bwawe,
kugira ngo tube abatungishijwe mu kumenya neza ibyo twijejwe, tube abatungishijwe tudahungabanywa n'ikibazo icyo ari cyo cyose, ariko dushikamye, dukomeye, dushinze imizi, kuko Mana ari wowe udutungisha Mana, ni wowe udutungisha Mana, ni wowe udutungisha Mana, ni wowe udutungisha Mana. Ndaguhaye ishimwe muri kino gitondo, ndakuragije urugendo rwacu rw'uyu mwaka wose, ndakuragije urugendo rw'ishengero, ibyo ushaka ko biba hano hantu bibe, ibyo ugomba gukora mu bantu bawe bibe, ibyo ugomba gukora muri kino gikorwa bikoreke, ibyo ugomba gukora mu miryango iri hano, amamariage ari hano. Bagize umwaka ufise uko wari umeze mwaka iheze, ariko uyu mwaka urafise uko ugomba ko bamererwa. Ndavuze Mana ngo reka ibyo ushaka bibe, reka ibyo ushaka bibe mu bana bacu, reka ibyo ushaka bibe mu miryango yacu, reka ibyo ushaka bibe mu madepartema yacu, mu maministeri atandukanye, reka ibyo ushaka bibe. Ndasenze Mana ngo uyu mwaka utubere umwaka wo kukudekuvura, igihe tuzoba turiko turamedita muri iki ciyumviro no muri aya majambo. Ndasenga Mana ngo uduhonje ku vyawe, uduhonje ku vyawe Mana, duhonje ku vyawe Mana. Haleluya, uduhonje ku butunzi bwawe Mana, ibyo dusanga muri wowe, ibyo tugomba gukura muri wowe. Ndasengeye bene data benshi bari hano Mana muri kino gitondo, bari mu mavakanse, baba mu bihugu byo hanze, bari bamaze igihe bari mu buruhuko hano hantu, batangura gutaha guhera umunsi no mu ndwi zikurikira. Nabo ndabahezagiye Mana, ngo aho baroye Mana ubahe gushinga imizi Mana, ubahe gushinga imizi, ubahe gushinga imizi Mana, ubahe kuja kure muri wewe, ubahe kudekuvura byinshi muri wewe Mana. Ukure mu muntu wese paresse yo kutarondera, ariko Mana utugire Mana abantu bafise inyota de découvrir davantage, haba turi kumwe n'abandi canke turi twenyene. Ndavuze Mana ngo reka uyu mwaka ube umwaka uhezagiwe ku bantu bawe, reka uyu mwaka ube umwaka mwiza ku bantu bawe, reka uyu mwaka ube umwaka wo kuba mûr no gukura no kuja kure. Reka Mana no kuri aba badukurikira bari hanze ubagirire neza uyu mwaka, ubahezagire, ubakomeze, ubashoboze, ntihagire ikintu na kimwe kibasamaza, ariko muri force na gloire yose borondera bemere guplonja muri wewe, bemere gushingwa nka Yakobo, bemere kuja muri profondeur. Ibisigaye Mana bizoza naturellement, nta n'ivyo bazorondera, nta n'ivyo tuzosengera, bizoza naturellement, kuko ikiri enraciné kiraproduisa mu izina rya Yesu Kristo. Abantu b'Imana bavuge ngo amen. Abantu b'Imana bavuge ngo amen. Abantu b'Imana bavuge ngo amina. Haleluya. Mugire umunsi wa Mungu mwiza, abafise ingendo mugire voyage nziza, uhoraho abagirire neza mwese, mwaka mwiza kandi mwarahezagiwe, Imana ibashoboze. Tuzosubira kwa gatanu muri louange, abandi mu maserire de prière kwa gatatu no kwa kane. Imana ibagire neza. Amasengesho mu gatondo 6h du matin arabandanya gushika saa moya, muratumiwe. Imana ibahezagire. Tu es mon désir, je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Montre-moi la voie, montre-moi la voie.